Nzogakora n'undi munsi. Mama yanje isi iranguye ko none nizeye ko yomfasha aranshinyagurije ku kweri. Basha Imana yonyene nizohankura, Imana yonyene nizonkura hano hantu, nkavuga nkabivuga ego ni hatari. Biri gutese? Ni ibinyana ubona. Ni biki kushavuye bimeze gutese? None gasha uri bagiye kare wabikozaga mu mashayira. None je. Nimba kuri no sinzima. Sindabona umugore w'umugome nkawe afise inzigo, afise ububeshi mu kanwa kiwe. Sha burantwenge jejo. None je we ntabwe ngo wari ufise aho naguhenda. Wari kijuju. Wari kijuju naguhenda. Narakibaye. Umugore muzima. Ni wari uzi ko wubatse urugo rwawe. Naguhenda nkande mbega je ndakubaza. Hajya rero waca ko n'imodoka. Wari baza ngo je nari nezerewe. Ujya buzima warimo je nari ndabunezererewe. Ndiko ndazunguruka gutyo ntwenga. Wari uzi ko nanje byonezera. Umpereza amafaranga ngo akira ngo nagufashe. Reka nawe ubice mwumve ko biryoshe. Wumva gute? Bigumva bimeze neza. Umbiriza ndakubwira mama sheri. Umbiriza ndakubwira. Imana yo mwijuru yonyene nizo kunyishurira. Igumye dada naje narigumije. Twese tuzunguruke. Umbiriza ko ubuzima buryoshe ntwakurantwenga. Umbiriza ko buryoshe yego kabisa. Igumye rero aho narakurungiye umuti ntugira ubwoba. Aho narakurungiye umuti. Twese tuzunguruke mvuga ubwo buzima ko buryoshe. Yego. Mva mu maso basugende nibandanize nidandariza imyongo. Wewe dandaza umbiriza ko biryoshe. Basha wowe ni sawa. Narakurungiye umuti urafata. Sha iyo ataba uyo mugore uyo simba mbaye mwo muri ubuzi bwo kudandaza imyumba. Akize imfungurwa bashyira bene wanyu mufungure. Hanyuma ntimurindire barya abana bandi bo bamaze gufungura. Hamwe mwagiye gutembera. Byo gutembera duhaza turi batatu. Ibe bahaza. Ndondera sonanya ko bari babasomye bahaza. Bazi batekeye bahaza. Mwashaka ko batekeye bingana iki? Yewe. Abaduhaye indya. Rero nabona ifungurwa je bampaye kwa. Mfungure. Nta kibazo. Bera je mvuye hariya nafunguye. Yo wafunguye? Je nafunguye. Nubwo twirigwanye ngaho ufise ibintu wari ujya mugafungura hi. Navuye nafunguye. Hariya nyene kwa muyomba. Yego. Wa mugore. Sene numva naho byoba bitara twongera n'ibindi. Mufungure nta kibazo. Mfungure kabisa. Sigaye navyo. Ni bukebuke ibintu byose.
Membura hindutse. Tubaye bigenze gute? Wejo geranireke ngo barya bapfe hapfuye iki n'ijuru n'isi n'ijuru byagwangira cyane ijuru ryakorotse yironda kubarire yenda kubarire wewe ndabona ko imboga mbi ntiziva ku nkoko urantegeye imboga mbi ntiziva ku mutemeko nukuvuga rero singomba gukora amaraso yanjye wewe rero wigeze ukugomba ngiranze ndakujya naho usavuka bobo rero ntagufite atakurimo ngaha ntagufite atakurimo ngiranze ndakujya naho usavuka bobo rero urumva bakubonye gatoya bobo ni nyama kuyindi ntozivanguza gira ko bya bindi wigira wigirisha bahera kwino gushika ubuza shika ku rutoke ndabe ko wamvira sinshaka gukora amaraso yandi kandi ibyo nakoze birakwiye singomba ko amaraso yabazombarwako zo kujyana hose avuka ndagushikaneho bobo rero ikibi barakizi ku nzu bazokuyanga urutoki ku rundi jo kurindi uzosanga batamira kamwe atera katani bajyana hariya hanyuma hizi ibyo wigirisha ngo rikurarira sijya mihimbiri none bafe habaye iki hahindutse iki ntabyo ipfunago werendera gusa rero narakoye ko nza kuzana usavuka none urabakajya ngo akarya urabona akajya akarya urakabona sinzi nongera kukubona iwanjye ucuguma ngaha sinzi nongera kubona iwanjye hanyuma uzuhizero ikibazo gukora hariya yenda gukaravye turahejeje sinzi nongera kubona iwanjye dore genda ntiwavungaruka mu nyuma unkurikirana kandi
Kiziki. Namaki kuri ngaha. mwe muranzi Chenda kuzi. Chenda mwene wabona so wawe. Imana ishimwe kabisa je ngaho wahanshikanye ni musaza wa mama rero yambwiye ngo ngaha hariho ba data wacu ngo bahaba nanje ni bwa mbere ndahashitse rero je sinzi ngo bija hehe noba mbeshe kabisa Tekana. ikibazo Aha washitse. Jewe ndi mwene wabo naso. Reka kurira. Reka ndakujane muhira. Ibisigaye tuzobikora hanyuma. Tekana reka ndakujane muhira. Bw'Imana. Ofisi yoga bwoko. Karibu. Karibu Mozagara. Agurisha ngaha. Muri thanks. Magazagara kamwe. Magazagara kamwe hariya. Namdurangaru. Akira rero amahera. Gakandi wamwe kuhande. Namdurangaru. Ndahugarura. Abatamura babona. Gete nunyibi. Oya. Ngarura rero. Kakandi twaje kungarura. Ngarura rero. Ngarura. Arakwi. Wayaruye neza. Yego. Ngarura. Mbo. Emwe. Kabiri. Basimane mutaro. Gatatu. Arakwiye ndogo we ntiwiba. Nzoza ndagushorera. Nzokwama ndagushorera. Amafaranga ndacyayafite. Hama rero byizigira. Washitse. Aha ni kwa so wanyu. Hamwe wahora wumva ngo washitse. Ariko rero ndafise amakenga. Ntabambwire ukuntu byagenze kugira ngo ndagusange hajya. Kuko nta kintu na kimwe nigeze menya. nukuri kugira ngo nisange hajya mu muryango byabaye ibibazo birebire no kuvuga ni inkuru ndende ariko ngerageje guca ku masonga papa ngo bagiye inama na mama amaraza mugira inama ngo bagurishe imitungo yose bafise hama ngo bagende kuba iwabo wa mama kubera nyene ibibazo byo mu miryango mu macuti niki hama mama amafaranga ngo yashira musaza we twe twagiye kumva gusa ngo amafaranga yaribwe amafaranga y'iki y'imitungo yacu rero no kuvuga guhera ico gihe mama ntitwakubwira ngo araha papa ntitwakubwira ngo araha ikintu gusa kibi cabaye kandi numva umutima wanje urababaye n'urupfu bene wacu bapfuye umwe mwene wacu na mushiki wanje bajya barahawe isumu bamaze guhabwa isumu barapfa ujya muyomba wacu aradufata nabi jewe aramfata nabi kugeza bwaho ambwira ngo ahanzanye nje gupfa urupfu rubi kuko ndiko ndaraba ukuntu nakiriwe ndafise icizere nuko muri make ibintu byagenze mu muryango wacu humura aha washitse kandi nizigira yuko uzoca ubandanya n'amashure ino nyene ruguru aho wari ugeze wiga uzoca ubandanya hanyuma ku by'amatungo nabyo iso ntacyo yigeze ambwira na kimwe kandi umugambi w'Imana ikora ikintu yateguye ikindi
wizigira uhumure uri mu muryango ntacyo uzoba. nukuri ndashimye kundemesha ku majambo y'indemeshanyo ndose kuko nsanze amajambo naje mbwirwa asubiriwe n'amajambo meza. Rero icyizere ndagifise ko Imana ikora byose, namwe ko muyizera byose izobikora. Abana banje baryamye nanjye ndatashe mwere rukanura mama toto ogorora amutama nashitse ogorora umugore wanjye ndamukunda ndafashe itabasi nyina w'abantu ugurura amutama yacu ugurura akayoga ndaba ushakunda inzoga nzira kuvako Fukama. Tana mara sufisi. Ukapima ukajogora gusa ukavuga. Ukavuga. Tana mafaranga sufisi mu. Tana mafaranga sufisi. Tugende munsi. Urafise? Nani ufise? Nani ufise? Ushaka kuvuga? Nonyicaye. Nyarutsa! Tugende. Injira munsi. Nonyicaye. Nyarutsa! Ugurura amufata ugurura. Oya muri nonyica. Naguteye nane ubuzima bwa kino gihe murabugoye kwe bantu benshi bararonka bagenda n'imiduga bibo babirose bigenze gute bwana Yesu wewe uje cyane cyo kurondera ubuzima we ntubwoba yego kwimana ni gitabo kuko ugize uhagarika umutima mu kurondera cyane ntushobora kuronka kuko niyo ushobora kuronka akazi ukakaronka utari ugasanga ukavunikiye nizere nzoro we Imana gusize nizo gufundira kandi kabereye n'ubu nyine gitumba urashobora kubona umuntu adusanze akavuga ati ewana akirikiraka je nibyo yego kacuzamura ubuzima bugeze neza akanya gatoya Vuga kinone ka boss. Ni sawa. Bo muri ko mukora iki ngaho? Twari twicaye gusa turindiriye akwiriga twego tworongo duhakaze nacyo dufise dukora no munsi. Bo aha ndafise chantier ndiko ndubakisha. Rero nari nkeneye abakozi kandi bagwiriye. Yego. Ariko ndabona muri bake. Rero sinzi ko mbona muri babiri abandi baba bari hehe. Dusanzwe turi kwirigara ry'abantu batatu.
umwe mbwa yari yarusakara kuno munsi umva ko ukeneye benshi twaca tuzira imwe twese ushaka no kubaka ushaka no kugira gute ndiko ndubakisha ko musanzwe muri batatu reka ndabahe nimero ya telefone yego boss murashobora guca mumpamagara ejo bisa akantu kapfuye sinzi ko nyene boss ka twebwe nyine abakene ngaha igombarira andika 79 yego boss 603 479 nta kibazo cyo tukurondera ejo boss hanyuma nari mfise n'akandi kantu nagomba guca ndabasigira kubera ndumva afete urumva ko muri batatu yego turi batatu aya mafaranga aya muyagabure muri babiri aya nayo muyabikiruyo atabonetse hama ejo muce mwiyaranja muze tubonane kugira ngo ako kazi tukabandanye sawa urakoze boss imana iguhezagire udukuye ahantu habi cyane gose ugira ibihe byiza yego urakoze cyane gose okay umunsi imana iratwibutse pe Ya myumbati, boss. Boss, turafise imyumbati n'ibiyoba. N'ibiyoba. Iyo myumbati yanyu iraryoshe. Irasosa cyane boss. Bash. Irapuze neza. Ibirura. Oya, reka ndaguhonje boss. Yego honja tu. Kararyoshe cyane boss. Karavunda. Ngira uwatanu ngira uwa 5 Wa 5. Yego. Mbega ko ni gatoya? Ya nini? Urakwiye boss n'uyu nyene. N'uyu dog. Sawa. Tora? Murakoze cyane. Namwe murakoze. Imyumbati yanyu iraryoshe. Cyane. Ya myumbati. iyo myumbati uri kurajya nayo bikuye imyumbati hari umukobwa yakara yicuruza agiye amanuka ukuntu nguriye kandi acuruza nyine twicenga arenze hajya niwamubonye igihe karavuga imyumbati akasi hajya hasi aka kazi umuntu aba ariko arakora ishoni yatarabwa ariko agurisha imyumbati iryoshe cyane sinigeze ndamubona imyumbati iraryoshe sawa boss yatubikaze dusanga hanyene none ngo ntaraza oya indira burya amasanga ari ndose ubunyere mukanya gusanga twandanye turindiye je nanje ndaroreye ndabe yuko uwo mubosi wanyu yoza kugira duha ku kazi uwo mubosi ahubwo ni umwana mwiza umuntu yabaye 30 n'ibihumbi 10 gwanje bashoboye ku kazi naje ndakizeye kukaza kuboneka umubosi nakubwiye umubosi gusa yavuze duhagarara hanyene tumurinde ubunyere uzobona ashitse bwa n'umwanya uragiye yarindira gato aya masaha wihanganye ntugira amakenga ubunyene wabona ashitse kuko yatubwisa izatubwiye igomba ishike ari tumari seriye ko bitoye n'amafaranga aho ni sawa reka tuvyizere turabe
ko yarenze atangiye ivyo bintu bicu bigwanje atambona aho urumva yuko akeneye abakozi n'umubosi kweri yego nivyo bosi yahezagiwe n'Imana afise amafaranga biraboneka ko yahezagiwe wowe umuntu afata amafaranga akayahabara kare bwabone rega hagiye yerekanye yuko nariko dukwiye kumugira kubwizigirwa bijyana nyene nibone umva nicyo gituma tutomuhemukira tubanaye turindiye wewe twarakumbwiye ko turi batatu ntidusigana wewe gume ngaho tumurindire ku mwanya turashitse tubanaye turindiriye reka nanje nkore kwihangana ndabe yuko iryo no musi ryorenga ko niyo tubesha umuntu yariza aduha amafaranga yiwe nyene nawe yarafise menshi yarayabaragura gutya gumuyabona amafaranga kabisa Sina karibu amahoro cyane mumeze neza nizere ko bumukwiye twamuzanye murashobora kumuhamagara ingo nk'iwa mu bosi kwakubwira ngo uyu amahoro bosi Cyizigiro ni wewe umurazina Mana yanje we amahoro cyane papa muraho ni wewe ni jewe nicewe n'ukuri uyu niwe mwambwira yuko mukorana mwakajya kazi murazina dukorana ikiye dukorana murazina nicewe n'ukuri nicewe dukorana n'abo abatama baranyitayeho cyane papa nicewe n'ukuri kw'Imana mwana wanje Cyizigiro niwe wabanye n'uku nebasha bene wanyu bari he Cyizigiro bari he bene wanyu ngo iyo ni inkuru ndende ariko ukinezereye nuko tubonanye ibisigaye byose amakuru yose urayamenya kandi namwe mugize neza kuba mumpuje n'uyu mugabo wanje w'amaraso yinjire mu modokari tugende turabaho turuhukira hama tuyage mwicare mu modokari mwicare mu modokari papa ngo mwerekere aho wicara nk'umubyeyi wanjye naheruka kera Babosi. Ya myumbati. Papa Vyizigiro, ni wewe? Mama Vyizigiro ni wewe? Ni wewe usiho utemberana urutaro rw'imyumbati n'ivyema? Bisa naho nobera Papa Vyizigiro. Ni birebire ubuzima bwarampinduriye. Nicyo wangiriye? Birebire. Bisa no kwingana bivuga. Je yandika umuhungu wacu kwa Vyizigiro. Vyizigiro. Umuhungu wacu.
simfise nico nokubwira ku byo wangiriye. Byizigiro Mungu arakomeye. Ngwino twinjire kwa Vyizigiro. Byinshi ndabivuga turi kumwe na Vyizigiro. Byizigiro mwana. Vyizigiro mwana wacu. Ibyabaye narananiwe kubikubwira kubera nabonye umenga ni ibintu byambabaje cyane. Byarambabaje ndabura na intango ingene bikwiganira. Mugabo uraza amatungo yose twari dufise ko twayagurishije yose turaduga ngo tuduze ruguru kubi wabona mama wawe. Mugabo nsanga ubuzima buhari buragoye cyane. Rero mwana wanje uwo mama wawe nyene ubona uwo niwe yambeshe turagurisha amatungo yacu yose ngo atuduganye ruguru kuja kuba iwabo. Ubu buzi bubona turimwo bwangoye cyane byatumwe na nyoko wawe. Rero akwiganira ingene vyagenze n'impamvu yabikoze tugurisha amatungo yose. Nuko mwananje Vyizigiro vyagenze. Mama, koko urubahuka uragenda uronona ubutunzi bw'umuryango, uradusubiza inyuma, urisubiza inyuma. Raba papa ukuntu yabaye. Ku vy'ukuri iyo shetani yakugendeye byagenze gute kugira ngo wanzure umwanzuro nk'uwo? Mwananje Vyizigiro simse no kwingene bibasigurira. Cyambere cyo no kubasaba ikigo kuko nanje ku bwanje byambayeko sindanabitahura kandi sindanabyumva. Narahuye n'umugore afise shetani mbi ari we yatumye anambesha yitwa mu mashenyi. Ndaguhanuye nk'umugenzi genda nawe uzurafata makemake zurashira pembeni ntumwizigira inshuro ijana kwijana. Naje sinanizi ko yompindutse niwamara kuzura beka duke pembeni igihe azoguhinduka ntuzoje mu ibarabara nka jewe. Ashize igihe nkorera ko bya bintu yambwiye ntangura kudondotora udufaranga niba rimwe na rimwe so wanya kanambaza nkamuhenda ibyo ndamuhenda. Unyuma birangira ndamuhenze umugabo wanjye ngo tugurishe ibintu byose tuje kwibera ku gatumba ngo baraturoka. Nama yari cyo naguhaye kushaka kwiyibara harinde hano nta bantu tubana wewe waje wenyegera Jojo nta bantu tubana. Nama yari naguhaye ngaho imbere y'umuryango candanyarukanga gukura igira ibintu by'inazi mutama cyangwa ushaka kunyuruza amayera yanje musaza cyane ntuzo hajyana hariko naguhaye amayera we cyane umutima wana yahaye imbere y'inzu. Andwe amafaranga yanje yose nabarayanye barampindu. Reka mama. Reka kurira. Nakuri mumbabari. Pero nabi banana. Reka kurira Imana yaratwishuye. Vyizigiro mbabari. Oze mbaye Mungu ndicuza. Mama twarakubabariye kabisa. Numva nawe si wewe. Ariko Imana yaratwishuye. Urabona Imana ntikora nk'abantu. Ibyo twabuze biciye kuri mwebwe yarahindukije umugisha usubira kuri jewe. Rero numva nta mpamvu yo kurira. Utekane n'ukuri utekane. Ibyo ndazi birakemuka. Urumva mama. Nta mpamvu yo kurira byihorere. Imana yarabujije amarira. Uri mama wawe reka tumubabarire haguruka Vyizigiro haguruka. Nukuri turaguhariye kandi ndaguhariye wiyumva amahoro. Si wabigize inyosha mbi z'abagenzi nibo bakoheje nabi. Nukuri ndakubari wiyumva amahoro Vyizigiro. Nukuri uri mama wawe. Nukuri inyosha yabaye mbi nico gituma yagize iyo ngeso itari nziza mu muryango. Mugabo ikintu nagomba ndakubwire mama Vyizigiro, inyosha mbi itevye umuryango kandi nagomba ndakubwire n'abandi bamama bose bavyumvireho. Ntimuzoze murumviriza inyosha mbi kubera inyosha mbi itakaza umuryango igatakaza
ubutunzi bw'umuryango ugasanga umuntu asubiye hasi yari ku rwego rwo hejuru. Ubu iyo tutahabona vyizigiro Imana duce ku muhungu wacu aha twari dusubiye hasi, abo twimye bogiye badaradutwenga, muga Imana ishimwe ko vyizigiro wacu Imana yamugiye imbere. Vyizigiro Imana yongere guhezagire ikongereze ibyo yaguhaye birenge. Ego Imana ishimwe vraiment. Ego nawe wanje muvyeyi nkunda afise ari umwe nukuri Papa umura papa byuka papa avyuke kwaye umva ngakuvuga Imana ni wose anyamukeje baramuvunaguye amaguru ubona n'ikimuga cyo mu nzu akorera umwanda mukuru aryamye agakorera n'umwanda muto nyaharyamye uvuga ati byuka aho gusenga Imana n'Imana niyo mukitse. turabona ko tusigaye turi nk'imfubyi nawe utarakira ubona tuzobaho gute ari wowe wisumamo ukitera ndabona umwegera nadusumira mahoro yabaye nukuri se aja abantu bibisuma biravugaragura biramukubita yoho aho natwebwe twanyegeye ahantu ntibatujanira bari bambaye ibintu twana bamenye bwiwe ntibwari kujyamo. Ntukavuge ibintu nk'ibyo mama, kuko niba ibyabaye byarabaye, nibaza ko byabaye bifise intumbero bishaka kugira aho bigushikanye nawe aho bigushikanye. Nivyo warahemukiye umuryango nawe warahemukiye umuryango. Ku by'ukuri turavye ubuzima bwacu, umuryango wose waragize ingaruka mbi. Twarababaye bihagije, urababara bihagije, papa arababara bihagije, aranahangayika. Mbese abantu bose batubona yuko umenga umuryango Imana yawe ibagiye, ariko siko bimeze. Ubutunzi bw'umuryango yarabutwaye, mbese adufata nk'aho umenga twe ntituri umuryango, turi abantu. Ubuzima buradusubiza inyuma tukabona ibibi tuba twakorewe, ababa babikoze tukababona, ariko Imana kubera ikintu cyose ikorera umwanya wacu kikazunguruka kikakugerako. None ntubona ibyiza byose Satani yari yagerageje kutunyanga, yarabigarukanye, umunezero arawugarukana mu muryango. None ubu ntimunezerewe. Ubu rero harageze yaho twerekana ugukomera kw'Imana. Urumva ikibi tugisubiriza iciye. Uyu abana biwe bariko bararira, kandi ku by'ukuri murahangayitse, sivyo? Ego cyane. Ubu tumaze iminsi 2 tutafungura, kuko data amaze iminsi ingahe yose iyo 2 ari ikimuga cyo mu nzu. Sawa, muhumure rero, ugutabarwa kwanyu kuraje. Nivyo yarabaye ikimuga, ariko ubu dushitseho nk'intumwa zitumwe n'Imana. Ivyashitse mwarabibonye bijya mu byibagirwe. Ubu twifuza yuko umuvyeyi wanyu ariwe muvyeyi wacu, tumufata nk'umwana w'umuryango. Aha tugomba tumukure ngaha, namwebwe turi kumwe, tumuterure tumujane mpaki Bujumbura. Uburyo bizosaba, ivyo bizosaba, ivyo sakazi kanyu ni igikorwa tugomba dukore nk'abantu b'Imana. Vyizigiro mwana wanje, habirebire mfise no uvuga. Imana ishimwe kumva waramenye ijambo ry'Imana, ukamenya guharira icarico. Imana ikuja imbere, uwo mutima wawe uzowamane. Nivyo ikigongwe ni ngombwa tukimugirire. Ubu ni bofre wiwanje jewe, nawe ni muyomba wawe. Twosanga ameze uko ngo tumureke uko, reka tumutore kujya nyine washikirije ijambo, tumumanukane Bujumbura, hama tumufashe. Imana izokongereza we kuri ako gatima kawe, kandi Imana ishimwe mwana wanje. Ego nibyo byizigiro mwana wanje, ibyabaye byarabaye, kandi je nta majambo menshi novuga, nanje atari kugushimira. Uyo mutima waga mwana uzugumitse uko nyene, kandi ubandanye utera imbere mwana wanje. Reka tumutware umuyomba wawe nk'uko wabivuze na bene wanyu.